Ndashaka kuvuga mfatiye ku murongo w'ibyakozwe n'intumwa igice ca kabiri, uzingurire muri Bibiliya yawe ibyakozwe n'intumwa igice ca kabiri. Amajambo shaka ko dusubira kandi kwibutsanya hano hantu ku basanzwe bayazi canke ku basanzwe batayazi. Ndumva nshaka gato ko twibutsanya ibintu bimwe bimwe bigomba kuba bigize ubuzima bwacu, bishobora gushika yuko uvyibagira canke ntutahura akamaro kavyo, ariko numva nshaka kuinsista kuri ibi bintu bimwe bimwe mfatiye kuri kino gice kigira kabiri c'ibyakozwe n'intumwa guhera ku murongo wa 37. Ku murongo wa 37 mu gice ca kabiri c'ibyakozwe n'intumwa haravuga ngo bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ivyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera, kuko isezerano ari ryanyu, ari n'iry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagagwa bose n'Umwami Imana yacu. Kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi, arabahanura ati, nimwikize abiki gihe kigoramye. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatirizwa, abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Aha anya Petero yariko aravuga ubutumwa, bamaze gusukwa k'ubushobozi bwa mpwemu yera, abantu bagira inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Iyo nyota yo kumva ijambo ry'Imana cari igikorwa ca mpwemu yera yazanye mu bantu ico no kwita ivyemezo bidasanzwe, conviction. Iyo mpwemu yera ariko arakora mu buzima bwacu, atuma amajambo twahora rimwe na rimwe twumva ntagira agaciro. Iyo mpwemu yera ariko arakora mu buzima bwacu, ayo majambo araza akagira uburemere, akagira impact ku buzima bwacu, akadukorako kandi akatwemeza. Aba bantu Petero yarababwiye ubutumwa, ababwira kuri Kristo n'ico yakoze, ababwira ku vyari vyaravugishijwe byashitse. Aba bantu baravuga ngo dukora iki? Barumva yuko hari ico bagomba kubikorera, barumva yuko ijambo ry'Imana igihe cose iyo rivuze ryama rigomba gukurikizwa canke gukurikiranwa n'ingingo dufata. Ndashaka kubibibutsa kugira ngo dutahure neza yuko iyo wumva ijambo ry'Imana ugomba kandi kwibuka yuko ijambo ryose wumva riba rifise ico ririko riraguhamagarira. Iyo ijambo ry'Imana uryumviriza ntihagire ico rikorera, uravyumva uba umeze nk'umuntu afise umutima ukomantaye, kuko igihe cose ijambo ry'Imana rirafise ico ririko riraduhamagarira. Nico catumye mu gihe ca Petero abantu bamubaza ngo none dukora iki? Ko twumvise ibi vyose, ko vyadukoze, ko tubikorera iki? Ndagomba uyu munsi kukwibutsa ngo amajambo y'Imana twumvise, ayo twumva, ayo dushishikara kumva, yose arafise ico tugomba kuyakorera. Tugira amahirwe menshi mu buzima bwacu bw'agakiza iyo amajambo tubwirwa dufata ingingo yo kugira ico tuyakoreye. Muri ico gihe amajambo wabwiwe ntatakara canke ntiyibwa, ariko acika amajambo agufitiye akamaro kuko ufise ico wayakoreye. Haleluya. Mu gihe ca Petero Bibiliya ivuga ngo abantu benshi barihana. Kuri uwo munsi abizera biyongeye ku ishengero, hiyongera abantu 3,000, kuko bitahuye yuko badashobora gushitsa ukugororoka kw'Imana, kuko bitahuye yuko ari abanyavyaha, kuko bitahuye yuko inzira zabo atari nziza, bahitamo guhindukirira Yesu no kumuha ubuzima bwabo. Kuri uwo munsi abizera bariyongera, uravyumva, bakurikira Yesu.
ijambo ribazana gukurikira Yesu, ijambo ribazana guhindukirira Yesu. Usanzwe usengera hanya turafise iciyumviro mu ishengero canke imwe mu buryo tuvuga vision ya Eglise ya Life Center. Turavuga ngo Yesu muri jewe ubuzima busesekaye. Yesu muri jewe ubuzima bw'umusesekara. Iyo umuntu afise Yesu muri we nta kindi gikurikira nuko Yesu aruzuza akuzuza, yamara kuzuza ubuzima bwawe bukagira umusesekara. Nta na rimwe mu ijambo ry'Imana Imana yigeze ihezagira abantu ngo ibagirire neza. N'igihe Imana yahamagara Abrahamu ikamuvana iwabo, nta na rimwe Imana ibitumbereye wewe kuguhezagira ngo bigarukire kuri wewe. Nta na rimwe intumbero y'Imana igarukira kuri jewe. Imana yarabwiye Abrahamu ngo nzoguhezagira, ariko si ivyo gusa, iramubwira ngo nzokuvana mu ihanga, ariko si ivyo gusa, iramubwira ngo nzokugiriye isoko ry'umugisha ku mahanga. Imisi yose finalite canke somom canke some y'umuhamagaro w'Imana ku buzima bwacu nuko ab'Imana yahamagaye bagahura nayo bakanywana nayo, ikizokumenyesha ko Imana yakugendereye, ikizokumenyesha ko vy'ukuri ufatanye n'Imana uko bikwiriye, nuko kunywana kwawe n'Imana gufise inkurikizi yitwa ngo ncika isoko ry'umugisha ku bandi. Rero abahuye na Yesu bakihana bagakizwa bakamwakira, yaraduhaye ubuzima, ariko ntiyaduhaye ubuzima gusa, ariko kandi ntiyaduhaye ubuzima ko yaduhaye ubuzima busagutse. Ijambo rivuga ngo ubuzima busagutse ni ukuvuga ngo n'ubuzima burengeye ivyo jewe nkeneye, n'ubuzima burengeye ivyo jewe ibingize, ndarengewe kugeza naho uruzi rwanje ruratemba rukabera umugisha abandi. Uyu n'umuhamagaro uba uri ku buzima bwacu twese. Petero amaze kwizera Yesu akamushingira intahe, non seulement Petero yarakiriye Yesu, yamenye Yesu, yakira muhemu yera, ariko Petero yavyaye abantu 3,000 abavyaza ubutumwa bwiza, acika igikoresho cyo gutuma abandi bava mu nzara za Satani binjira mu bwami bw'Imana. Yari umuntu umwe, ariko kuko ivyo yamuhaye Imana yamushizemo vyabaye umusesekara, vyabereye umugisha abantu benshi. Rero icifuzo cacu nka Eglise ngomba gusubira kandi gushimikira ko no kukwibutsa nuko umuntu wese ari ngaha yakijijwe yahuye na Yesu, ico dusengera, ico dukorera, kidutera gusenga, kidutera kubigisha, kidutera kubakorera, no kubona ubuzima bwa Kristo muri mwebwe ari umusesekara, no kurengera urugezo rwo kuba bagowe n'utwabo gusa, ariko mukagera ahubwo ku rugezo bwo gucika inyishu ku bibazo by'abandi. Haleluya. Kuko bidashoboka kuwanywanye na Yesu mu rugezo rumwe canke urundi adacika isoko ry'umugisha kurusha ku bandi. Haleluya. Barizo mu micano ati urumugisha ku bandi. Hari abaca bikawusha batabaza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ugomba gushika mu rugezo aho wewe ubwawe ucika umugisha ku bandi. Ubuzima bwa Kristo buri muri jewe bukambamwo, nta kuntu bishoboka ko nanje ntaba umugisha ku bandi bantu, ntibishoboka. Kiretse ari kindi kintu nagumbiriye atari Kristo, ariko asanga waragumbiriye Kristo. Ndakwibukije muri kino gitondo ngo umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe nuko ucika isoko ry'umugisha ku bandi, aho uri, aho ukorera, aho uba, uri isoko ry'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nimba uyu munsi atari ko biri, ndagomba kukwibutsa ngo niko bigomba kumera, ariko kandi garuka wibaze, kandi garuka ukora igikenewe cyose. Haleluya. Ariko Imana yaguhamagaye ipositiona ibirenge vyawe muri sense no muri direction y'abandi, kugira ngo ucike umugisha, abantu baze baguharure nk'umugisha, uruvyaro rwawe ruze ruguharure nk'umugisha, gihugu cawe kize kiguharure nk'umugisha, urugo rwawe baguharure nk'umugisha, abakwegereye baguharure nk'umugisha, abo mubanye igihe gito baguharure nk'umugisha, abo muhuriye ku nzira baguharure nk'umugisha. Ntibishoboka ko Yesu muri wewe adasesekara, atadeborda, ni nk'uruzi guzura hama rugaseseka rukabera umugisha abandi. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Amina. Bwana asifiwe sana. Aba bantu bamaze gukizwa, hari ikintu cabaye nshaka gusoma gato hano hantu kuri uyu murongo wa 42 w'iki gice twariko turasoma ku murongo wa 42. Haravuga ngo bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura umutsima no gusenga. Abamaze kumenya Yesu Kristo, ibi ndiko ndabivuga sijyambere ndabivuze, ariko kandi bavuga ngo barashishikaye cyane, babandanije kuba mu byo intumwa zigisha, babandanije ababandi bamaze gukizwa bakamara kwizera, babandanije novuga nti kunonosora, babandanije kunonosora, babandanije kuba mu byo intumwa zigisha, babandanije kuba mu majambo y'Imana, bashishikaye kuba muri enseignement ya parole de Dieu, bashishikaye kuba mu by'intumwa zigisha. Ndagomba kuvuga ngo kimwe mu bintu tubateramwe intege kandi tubahimiriza cyane mumaze gukizwa, ndagomba ndabibutse ngo kimwe mu bintu byari rigize iri shengero nuko aba bantu bashishikaye kuba muri uko kwigishwa. Iyo turiko turavuga ngo ni muze mu maklase muze kwiga, nuko biri clair kandi birumvikana neza yuko umukristo adafasha umwanya wo kwigishwa, birakunanira kuba umukristo mwiza, biranakunanira no gushikwa ko n'ivy'Imana yakugeneye kugushikako. Aha twumvise iri jambo rivuga ngo babandanya kubana n'abandi bamanyagura umutsima, babandanya gusangira, babandanya gusangira n'abandi, babandanya guhura. Ndagomba kuvuga ngo iki kintu kiri important uno munsi. Ndabizi yuko bamwe murabizi, ariko kandi ndagomba guhimiriza abantu basengera hano hantu, turaha agaciro iki kintu cyo kuba mu bandi. Ndibaza yuko nimba usengera ngaha kenshi ntituri mu bantu bemera ibintu by'ubukristo cyangwa umukristo ari independent, ari detaché n'abandi. Sinibaza yuko hari amahirwe menshi uzogira yo gukura mu gakiza igihe utari mu bandi, igihe utanywana n'abandi, igihe udafise abantu muhurira ku ijambo, abantu muhurira mu vy'Imana, abantu muhurira mu kurimbura amajambo y'Imana. Ibi byo nyine ndiko ndavuga ngaha, mugiye mukicara muri cercle muravyagura bikaba vyinshi cyane. Turafise mu makartier yacu yose ya église, turafise amaserie de prière, turafise mu makartier bambe y'igisagara amaserie de prière. Ariko kandi ndagomba kukwibutsa wewe usengera ngaha, ni ikintu tubahimirizamwo, ni ikintu tubankuhaja kubamwo, kuko sinibaza ingene bishoboka yuko uba umuntu akura udafise ico no kwita basirigara ry'abantu muganira ivy'Imana, mu medita ku ijambo ry'Imana. Ndabizi kuza gusanga hari abantu bagira ibikorwa byinshi mu buzima bwabo, bagira ibibatwara byinshi mu buzima bwabo, ariko iyo tudafise uwo mwanya, tutarondeye uwo mwanya ngo tuwironderere kugira ngo tuwuhe priorite, kuko bamwe muri mwebwe murafise umwanya wo kuja mu ikawa, bamwe muri mwebwe murafise umwanya wo kuja muri sport, bamwe muri mwebwe murafise umwanya wo kuja mu yandi ma programme, abandi murafise imyanya yo gusohoka hagati mu ndwi ku migoroba. Ico uha agaciro cyose ugomba kukironkera umwanya. Nta uzomenya ico uha agaciro atakiboneye mu mwanya ucatribuwako. Tugomba kuba abantu mu myanya yacu tugira ibihe vyo guhura n'abandi kugira ngo tunywane, kandi kugira ngo duhuriye apana kuri business, apana duhuriye ku zindi projet, ariko abo duhura tukicarana dutumbereye kuganira amajambo y'Imana, dutumbereye kuremeshanya, dutumbereye kuvuga ingene wowe wumva uyu murongo dusomye, wowe wumva gute, jewe ndawumva gute, tukawuganirako, dutumbereye gusengeranira, dutumbereye gushigikirana mu nzira zacu z'agakiza, ufasha mugenzi wawe ivyo utahura ataratahura, mufashanya musengeranira nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, muhanurana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Cercle nk'izo iyo zitahari mu buzima bwacu, hari ikintu kinini ya duhomba, hari ikintu kinini ya dutakaza. Kandi sinshobora kuba ndi umuntu yakijijwe hama simbe ndi mu bandi
hama ngo mbe ndiko ndakora ubugombe bw'Imana. Ndagomba kubabwira yuko nimba ari ikintu ca mbere Imana ikora kandi yamye ikora ijambo ryayo ritwigisha, umuntu akijijwe acika umuntu w'abantu. Umuntu akijijwe acika umuntu w'abantu. Kuko ingabire zose Imana iguha, ivy'Imana byose ikubwira gukora, ab'Imana iguhamagarira guserva, si bikoko n'abantu. Ingabire Imana yagushizemwo niyo gufasha abantu. Iyo utari mu bantu ntaco tukuronkako, ntaco dufashisha, kuko utari muri twebwe. Hari igihe usanga twakuriye mu mashengero, aho tuba twarakuriye cyangwa aho tuba twaravukiye, aho twigishirijwe ivy'Imana, iki kintu cyo kunywana cyangwa cyo kwegerana kitavugwa cyane cyangwa kidahabwa agaciro. Ariko ndagomba kubibutsa yuko Bibiliya ivuga yuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ingingo cyangwa urugingo rwose ruri mu mubiri kandi rugirira akamaro umubiri. Mu yandi majambo, ntushobora kwitwa urugingo utari integre ku mubiri. Ntushobora kuba uri urugingo rufunctiona utari attaché ku mubiri. Uri umukristo wo muri rishengero, ugomba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba mu bikorwa, haba mu migwi yo mu makarti, ugomba kuba hari ahantu ufise ubusabane na bene data. Iki ni ikintu tubankuhaja ko, kandi cyane cyane ndabivuga kuko ndazi ko muri eglise hariho vague y'abantu benshi bashasha bamaze igihe gito hano hantu, ariko ndagomba kukwankuhaja ngo sinzi aho wahora usengera, sinzi igituma Imana yakuzanye aha hantu. Hari abantu baba bavuye mu mashengero barahakomerekeye, barahahuriye n'ibibazo, agacaza mu ishengero rinini adakeneye ko abantu bamumenya, ukaba uriyicariye ahantu uranyegeye, gikorane gihe rutaha. Ariko ngenda kubwire ngo naho aho wahora kumbure hari abagukomerekeje, ariko ngenda kubwire ngo ibikomere sivyo bihindura ico Imana isanzwe ivuga. Kandi ibikomere ntibishobora kukubera umurongozi. Ariko nk'umwana w'Imana ugomba gukora kandi kubaha Imana no kwiga gukora ivy'Imana iha agaciro, kuko ari byo biza bikagira umugisha ku buzima bwawe. Urashobora kuba warakomerekeye aho wagomba guhezagirirwa, ariko nuko Satani nawe abibamwo, twese arashobora kudutsitariza aho twari dutumbereye kubakirwa, ariko niduca tubiheba pour autant. Rero ndagomba kugutera intege ngo ntugume muri uwo mwambaro w'ivyagukomerekeje, ariko kandi Imana iravuga ngo iraduhimiriza. N'ishengero rya mbere kimwe mu bintu byari kujije nuko babandanya guhura bamanyura umutsima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ikindi twumvise bahura muri uko kumanyura umutsima nuko twarumvise ko bagira gute, barigishwa. Uravyumva? Iyo twigishwa ijambo ry'Imana niho dukura. Niko gukura. Sishobora gukura ntigishwa. Kimwe mu bintu twiga muri class igira kabiri, muri aya maklase tubahamagarira kwigamo, kimwe mu bintu twiga muri class igira kabiri ni ibintu bidufasha gukura mu gakiza. Tudekuvra ibidufasha gukura mu gakiza. Washobora gukura mu myaka yo kugendana na Yesu, ariko ukaba udakuze mu mpwemu. Kuba warakijijwe imyaka myinshi ntibikugira umukristo akuze, ariko umuntu aba umukristo akuze iyo yarushirijwe guhura mu buzima bwiwe n'Imana, kandi akabaho yumvira Imana, hama Imana igaproduisa muri we croissance iri nécessaire. Muri class igira kabiri turiga ku ma habitude cyangwa turiga ku bintu bisabwa, ibintu dukora kugira ngo dukure. Mbega nibihe bintu nkwiye gushira muri programme ziwanje kugira ngo bimfashe gukura mu gakiza. Rero tugenda twiga ama habitude atandukanye afasha umuntu wese gukura mu gakiza. Kuri babandi avuga ati none ni gute nokora kugira ngo nkure, iyi class igira kabiri iravyagura tukiga vraiment mu buryo bwagutse ibintu ni wabishira mu ngiro, ukabishira mu bikorwa byawe bya misi yose. Ejo uzoba umukristo akuze, kuko biguha imfunguruzo ziza gufasha gukura kwawe. Haleluya. Nico gituma iyo mwumva ibintu nk'ibi tuba tuvyinsistako, nuko tuba tuzi yuko hari ibintu bidashoboka mudagize intambuko irenze yo gusenga kwa Mungu, ariko kandi mugaha agaciro n'ibindi bikorwa nk'ibi biba biteguye, kuko ivyo tubigisha kwa Mungu bihora bitandukana cyane n'ivyo twiga turi mu maklase yacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ngenda babwire yuko iyo udakura ugendera muri frustration. Iyo umuntu adakura agenda yumva abihiwe, hama wumva hari ikintu kibuze. Hari abantu bama bumva bataguwe neza, ariko rimwe na rimwe manque ya croissance cyangwa ya maturité
irafekta imibereho yawe ukumva uri frustre. Uravyumva kuko wama wumva hari ikintu kibuze mu buzima bwawe. Ariko ngenda kubwire ngo ikibuze nuko muri uko gukura urimenya, ukamenya yaguhamagaye, ugatahura byinshi bikagufasha. Iyo maturité irakenerwa mu buzima bwacu, ariko nayo ntishoboka tudafashe imyanzuro imwe imwe cyangwa tudafashe ingingo zimwe zimwe ngo duha agaciro ibintu bimwe bimwe. Ntivyo turyohera nk'ishengero, ntivyonyohera nk'umurongozi kuba muntu yama babona mwuzuye rimwe mukabura naho mwicara, ariko kandi atagukura kuriko kuraba ku buzima bw'umumo wese hano hantu. Murambona ingene abakristo bakura batera intambuko, bagenda barushiriza kunesha, bashika ku rundi rugezo rwo kugendana n'Imana. Murambona ingene ubuzima bwabo bworoha, kandi ukabona umuntu kera mwarahura musengera ibibazo, uyu munsi ukabona ahubwo ari mu bantu bogufasha gukemura ibibazo by'abandi bantu. Tutabaye abantu bakura, twama twiremera kandi tukaremera n'abandi kuko tudaparvena gukura. Nico gituma uyu mwaka twarahagaze kuri iri jambo rivuga ngo kuba abantu bashinze imizi muri Kristo, ariko ndagomba kuvuga ngo nta muntu ashobora kuba enraciné, uravyumva, canke nta buryo na bumwe buhari bwo kuba abantu bashinze imizi muri Kristo kiretse kuba turi abantu bakuze kandi bashishikara gukura. Nanje ndacakura, ndacarondera ibimfasha gukura, kuko Imana ntituyiga ngo duheze. Uravyumva, bisobanura ngo na wewe urakeneye kuba mu bigufasha gukura. Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ikindi muri uku kwiga nyene turabafasha gutahura muri izi nyigisho ingene mushobora gukorera Imana. Je ngira ndababwire ngo sinzi ingene no bibabwira, ariko nibaza ko atakintu kibaho ciza mu buzima kibaho nko gukorera Imana. Nibaza ko atakintu kigutuma mu buzima uba épanoui nko gukorera Imana. Sindiko ndavuga ngo gukorera Imana mu buryo mumenyereye gusa, ariko gukorera Imana ni gihe ivy'Imana igutungisha nko muri wewe ubishitsa ku bandi, ni gihe ivy'Imana ikwigisha ubifashisha abandi, ni gihe ivy'Imana yaguteguyemo ubifashisha abandi, ni gihe ubuzima bwawe bwidisponibiliza kubera umugisha abandi mu gishingo cyo kurindira ko wowe uhabwa, ahubwo wowe akaba ari wewe uri kuratanga. Ibi tuvyita gukorera abandi, servir canke service. Iyo ukorera abandi biragukuza, biragufasha, kandi bizana umugisha mwinshi w'Imana ku buzima bwawe. Ntitwoharura imigisha y'Imana iba ku buzima bwacu kubwo kuyikorera. Umuntu arikunda muri kamere kiwe, umuntu arondera inyungu ziwe muri kamere kiwe, ariko iyo tumaze gukizwa, Imana itwigisha yuko Yesu yavuye mu ijuru ava mu cubaro ciwe aza kudukorera, aza kubabazwa ku bwacu, asangwa yaradukoreye, natwe amaze kuduhamagara dukorera abandi. Ubuzima bwawe ugomba kwisanga uri mu kibanza uri kuraserva abandi. Sinemera mu rugendo rw'agakiza yuko ari vyiza ko umuntu amara imyaka yicaye mu ntebe y'urusengero ariko atari karatanga umwanya wiwe kugira ngo akorere abandi. Si vyiza, hari ikintu bigutwara. Nivyo uraba muri confort yuko abantu bagukorera, protocole irahagaze, media ikirakora, baririmbyi barakora, parking ikirakora, abandi bariko barigisha abanyu hariya. Abo bose umenga hari ikintu bahomba batakaza, kuko nk'abigisha b'abana arashobora no kumara n'amadimanche ngaha atabaye muri culte, bikamusaba ko message aza kuyirotruva mu audio canke mu bundi buryo. Ariko kandi gukorera Imana birazana umugisha mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mbarizo mu ncyo nti nigiki korera Imana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amina. Nakoreye Imana ngira kuva mfise imyaka 20. Hariho umugisha mu gukorera Imana, hariho inyungu mu gukorera Imana. Ni vyiza gukorera Imana. Uravyumva? Iyo turiko turiga rero mu vyigwa vyacu turiga naho ingene mushobora kumenya ingene mwokorera Imana, ibisata mwokoreramwe Imana, uburyo mumenya ingabire zanyu. Abantu benshi barakunda kwibaza ngo niyihe ngabire yanje, nikiye kintu Imana yampamagare, nikiye kintu Imana ishaka kunkoresha. Abantu benshi barafise confusion muri iyo domaine. Ariko ngenda kwibutse ngo hariho
ibyo ushobora gukora, hariho ibigufasha kumenya ngo mbega jewe n'ikihe nahamagariwemo. Hariho ibintu jewe ntashobora gukoreramo Imana, hari ibintu ntashobora kwekiseramwo ndiko ndakoreramo. Kimwe mu bintu Imana yanyigishije, ibintu byose byiza bibaho sinahamagariwe kubikora, kuko tubaho ubuzima bumwe tukabaho imyaka mike, ntitwokora ibyiza byose tuzi ko ari byiza. Ariko hama hariho ikintu Imana iguhamagarira kwikonsakako kugira ngo ubere umugisha abandi, hamwe abantu bazovuga ngo uyu muntu twamumenye nk'umuntu yagize akamaro muri iki kintu. Iyo rero turi muri ibi vyigwa, cyane cyane nko muri class igira gatatu, muri class igira gatatu ahanini yatwiga cyane mu kumenya aho Imana yaguhamagariye, kuko ni kimwe mu bintu twabonye ushobora gusanga umuntu amaze imyaka myinshi mu rusengero akakama afise iyo confusion, none je niki Imana yampamagariye, none ihenga biri Imana yampaye, je nta nakimwe Imana yampaye. Nta muntu numwe yicaye ngaha hatari ico Imana yamuhaye cobera umugisha abandi, cotubera umugisha twese. Ariko kenshi usanga ivyiyumviro by'abantu byo gukorera Imana birugaye mu bintu no kwita biri traditionnel, kuko ari byo twamenyereye canke ari byo tubona cane. Ariko hariho uburyo bwinshi bwo gukorera Imana, hari uburyo bwinshi bwo gukorera ubwami bw'Imana, kandi Imana ikazobiguhera igitsibo, Imana ikazobiguhembera, kandi bikazozana umugisha ku buzima bw'iwawe, kandi bikazokuzanira kumva nawe mu buzima bwawe hari ico watanze mu bwami bw'Imana, hariho contribution wazanye mu bwami bw'Imana ukoresheje ubuzima bwawe, ukoresheje ubwenge bwawe, ukoresheje inkomezi zawe. Nico gituma niki kirimo mu bintu twiga, mu byo tuganira ko muri ibi vyigwa, kugira ngo dushobore kucaprofondisa. Haleluya. Ikindi cyanyuma twiga ko muri aya maklase yacu, ariyo class igira kane, kenshi iyo bitagenze nabi ushobora gushikamwo inyuma y'amezi 4 canke amezi 5 canke 5 n'inusu, tuba tugeze muri class igira kane. Muri class igira kane twiga kubijanye n'ingene turungikwa mu vy'Imana yaduhamagariye, ingene dushitsa mission y'Imana iri ku buzima bw'iwacu. Hari abantu benshi bamaze kumenya ingabire baba basanzwe bafise, ariko rimwe na rimwe ugasanga baninjira mu muhamagaro muri fopa canke bakinjira mu muhamagaro nabi, canke ntibamenye intambuko za mbere zo kwinjira mu muhamagaro wabo uw'Imana iba yabahamagariye ku buzima bwabo. Muri iyi class iki kintu turaciga tukagitahura. Rero ndangiza aravuga ngo aba bantu iri shengero twasomye, haravuga ngo bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha, no kugira ubumwe, no kumanyagura umutsima, no gusenga. Umuntu wese atebwa ubwoba, kandi utwumiza n'ibimenyetso byinshi bikogwa n'intumwa. Abizeye bose baba hamwe basangira ibyabo byose. Biraboneka yuko iri shengero, kuko batakengereye ukwigishwa n'umubano wabo, hariho ivyamwa vyaje mu buzima bwabo. Ndagomba uyu munsi gusa gusubira kukwibutsa ngo nubwo tuvuga ngo Kristo ari muri jewe, nubwo intumbero yacu nk'ishengero ari ukubona Kristo mu buzima bw'umuntu wese ari hano hantu, ubuzima bwa Kristo bugasesekara muri wewe, kugira ngo dushike kuri uwo musesekara hagomba kubaho ibi bintu bishika kuri 5 mejeje kuvuga ko ugomba kwiga guha agaciro, kuko kimwe cyose kirafise depo kizana, kimwe cyose kirafise ico kizana, kimwe cyose kirafise ico gikora. Yesu ashimwe cyane. Rero muri iki gice tugendamo cyo kurangiza umwaka, ndagomba gusubira kubibutsa no kubahimiriza nk'abakristo musengera hano hantu muri iri shengero, kubabwira ngo ndakeneye kubabona muri bene ibi vyigwa, kuko ni ivyigwa tugenda tunongerezamwo ku bwenge bw'Imana buza mu buzima bwacu, uko tubona ibikwiye kubamwo, ariko dutumbereye kubona hari ahantu mushitse. Umunezero wacu, joie yacu niyo kubabona mufise ahantu mushitse ahantu muhenagure ibihome vy'umwansi mu bisagara canke mu miryango yanyu, no kubabona mwe muri umugisha. Siko mu mpera z'umwaka muri iki gihe tugiyemo gikurikira, mu mpera z'ukwezi kwa 10 tuzoba turi mu masengesho. Kimwe mu bintu twasomye twavuze ngo bamanyura umutsima hamwe kandi bashishikara gusenga. Aya masengesho yo mu mpera z'umwaka tujamwo mu kwezi kwa 11 gutangura canke turangiza ukwezi kwa 10, aba bari amasengesho yo kuza imbere y'Imana iminsi 40 tuje kurondera mu nyonga y'Imana, tuje kuvugana n'Imana, tuje kwigishwa n'Imana, tuje muri ico gice
cyo mu mwaka twese nk'ishengero turangiza umwaka tuje kurondera Imana, tuje gushimira Imana ingene umwaka tuwurangiza, tuza kandi no kuragiza Imana umwaka ukurikira, tumedita kugira ngo umwaka ntituwinjiremo gusa, ariko kandi Imana iduhe igicapo cyaho turiko turaje, Imana iduhe igicapo c'ingene umwaka wacu ukurikira ugiye kuzoza. Ndashaka kubabwira ngo ico kintu mugishire muri gahunda zanyu. Kenshi amasengesho yacu atangura le 29 octobre. Aya bari amasengesho y'iminsi 40 yo kwisonzesha, uravyumva, ariko aho tuzi imbere y'Imana, tukisuka imbere y'Imana. Ababishobora bakaza mu bitondo, ababishobora bakaza muri pause ya saa sita, ababishobora bakaza ku mugoroba, ariko tukaba tuje kwironderera Imana, tuje kuraba mu nyonga y'Imana, tuje kuvugana n'Imana, tuje kwikonsakra, tuje kwishikana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ivyo birafise ico bitumariye. Haleluya. Mu ncamake ngira ndababwira ikintu kimwe, ngira ndabadekuraje kandi ndabahebuze. Udatanze ikiguzi c'umwanya wawe mu vy'Imana, birashoboka kuzobona bike ku Mana. Imana ntishobora kuba yitwa umwami w'ubuzima bwawe mugahura dimanche gusa. Dimanche. Umwami w'ubuzima bwawe mugahura dimanche. Umwami w'ubuzima bwawe ugatumbera aha hantu uje guhura nawe gusa dimanche. Uravyumva? Ni ukuvuga ngo icuha umwanya kiratwereka icuha agaciro. Ndashaka rero kwibutsa abantu bamwe si mwese, ariko ndagomba kwibutsa abantu ngo naho ubuzima vraiment buri exigent, bugusaba ibintu byinshi, bugutwara umwanya mwinshi, ndakwinginze ngo ntukengere umwanya w'Imana yawe. Nta na rimwe umwanya uzoha Imana uzokubera obstacle ku iterambere ryawe. Nta na rimwe umwanya uha Imana uzoba obstacle kuri mariage yawe. Nta na rimwe umwanya uha Imana uzoba intambamyi kuri education uha abana bawe. Nta na rimwe umwanya uha Imana yawe uzokubera intambamyi mu iterambere mu kazi kawe ka minsi yose. Ahubwo umwanya duha Imana, Imana yamize itwongerereza ubwenge bw'ubuzima, itwongerereza amavuta y'ubuzima, itwongerereza ubushobozi bw'ubuzima, itwongerereza strategie z'ubuzima, itwongerereza. Isi irahindagurika cyane mu mwanya mutoya, ariko uko tuba hafi y'Imana iraduhindurira, ikatwereka, ikatwibira akabanga, ikaducira icanzo, ikaduha icimvira, ikaduha ubwenge. Uwo mwanya twainvestisa, Imana iragaruka ikawuvaloriza. Bibiliya ivuga ngo en toute nation Dieu honore celui qui le craint. Mu mahanga yose, mu isi yose, Imana yubahiriza wa wundi ayumvira. Nta na rimwe Imana izokengera umwanya uyiha, nta na rimwe Imana izokengera attention n'ingene wiyafectionnera ku vyayo. Bibiliya iravuga ngo affectionnez-vous aux choses d'en haut. Uravyumva mushira amaso yanyu kubiri hejuru. Si kuvuga ko bwideconnecta na realite, ariko sujet yacu ya meditation naho dukura inkomezi ni kubijanye n'ubumana. Hama Imana nayone ikatugenderera, itwekipa ku madefi y'ubuzima bwa minsi yose. Hari igihe wirukanka ugatanga imitwaro ngo abantu bagusengere. Ego no gusengera utanze umutwaro, ariko kandi amasengesho je ndakugirira ntahagije, ntaramplace umwanya wawe n'Imana. Ubwami bw'Imana sukuraguza, ubwami bw'Imana ni relation personnelle avec ton Dieu, ni communion yawe n'Imana yawe, uko mwinjira namwo, ukuyegera. Nitwahura nkagufasha gusenga, ariko ntibihamplace imyanya yawe. Yesu ashimwe cyane. Ariko ibi vyose tubibahamagariramwo kuko tuba tuzi ko bibafitiye akamaro, kandi tuba tuzi ko vyorosha urugendo rwanyu. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero tugenda muri ico gice cyo kurangiza umwaka, ugarukane amaso ku mibereho yawe, urabe mbega mpaye agaciro kugeza he communion yanje n'Imana, communion yanje n'abandi ndayihaye agaciro kugeza he. Bashobora kuba uri umukristo mushasha muri eglise, ahantu hose uroye urahiyumvira, urahiga, uriga kumenya umutima waho, ni vyiza uko uravyumva, ariko kandi hagomba gushika ahantu ufata ingingo ziri radicale zimwe mu bigiye kugufasha mu iterambere ryawe ry'ubuzima bwawe bw'impwemu. Ata muntu akugobereye canke gusunitse, ariko ufise ubwenge bw'Imana uvuga uti ni inyungu zanje kugira aho nshikaye n'Imana yanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Imana ibahezagire. Bye. Haleluya. Mugire umunsi wa Mungu mwiza. Uhoraho abagirire neza,
uhoraho abakomeze, uhoraho abahe kugira indwi nziza,